the country is the state of the church. Meaning eglise itameze neza n'igihugu nikimeze neza. So kandi eglise niho abantu niho tusengera abantu bavyawe, tusengera abantu mariage. It means eglise ifise inyumbiro nyemukuru muri society. Kandi mutabifashe neza n'igisagara canke community nisho kumera neza eglise itameze neza. Actually eglise niyo pillar of truth in society. Meaning if the truth is diluted, the church is also diluted. So uyu Pastor Gary Skinner numuvuga butumwa yabyariwe ngaha ni munyafrika yabiye muri Zambia. So numwana wo muri Afrika. So Imana arazi imico kwacha zose zaini. So yaje ngaha mu Burundi kwigisha. Iyo forum twayuguriye umuntu atakijijwe akijijwe bose baremere imbere mu byumviro aze tusangire n'aba nejo kwa gatanu CLM hahoze ari Deoparasi. Yes. Nisangapi nisaha 10 z'umugoroba 12 z'umugoroba 6 PM. Yes, 18. Igikoro muniki free of charge. Nibisubira ko dafite ubutumiro ashobora kuzukinjira. Wewe wumva mu mutima wawe Imana yarakuhamagaye kugira ibintu bihambaye, ibintu byeza cyangwa ufise ishira hamwe urukora jera kuratera imbere. Twahamagaye amashira hamwe yose abo muri Econeti, amabanki yose twabahamagaye, aba politician twabahamagaye. Ni ibintu bigendere nyine itera imbere. Kandi topic yacu niri creating a sustainable culture of excellence for transformation. Imbere gukora ibintu ku murongo, kwiteza imbere, kumenya aho umuntu yavuye naho yashitse n'icyifuzo n'akazoza ko muri kazoza. Serve God by serving people. Can I say that again? Serve God by serving people. Meaning when you serve people, you're serving God. Tuweza gushiramwo abagore b'abagwizatunga, abagore bikorera utwabo, umuntu wari wese yumva ko ari mukenyezi ashaka gutera imbere. Ejo saa neza mu gitondo muratumiwe kuri CRM House ari Deoparasi saa 4:30 zo mu gitondo. Isaha 12 z'umugoroba 18 haratumiwe umuntu wese w'umukristo canke atari umukristo canke umugwizatunga atari umugwizatunga ashaka gutera imbere kugurura umutwe w'ibyiyumviro kugira ngo ashobore kugera kure muri kazuza kiwe mu byo akora atera imbere. Na kare dufise ihangura ivuga umwaka n'utujana atakintu twungutse mu bwenge bwacu. Yego. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Turi kumwe n'umukozi w'Imana bamutazira Pastor Jeff. Yego. Haje nakandi kazina ofisa muri rusange. Amazina yanje muri official name is Baluku Geoffrey. Baluku. But kubera nkorana n'abajene izina bararikasemo bakayita Jeff. Wakabonye ko nyine back. Kandi ndagakunda ko nyine Jeff. Twakameze neza cyane. Kakameze neza. So numukozi w'Imana wo kuri Eglise yitwa CLM. Batazi neza bashaka kwaturangira ari abantu bakunda. CLM itwa Christian Life Ministries in full. Turi shengero ringaha kuri Deoparasi turigisha mu Cyongereza. Si kuvuga mu Cyongereza nijyo nime gusumba, batunura zinijyo Cyongereza abantu kizana abantu batandukanye. Especially ngaha mu Burundi hari abantu batarabarundi niyo shengero bazanye fasha abantu ba diaspora n'abandi bantu kuza ahantu barasho kwigira ijambo ry'Imana kirimi cyumva kirimi batahura kandi tukabigishana neza. Hajya ntibishoboka ko umuntu mushaka kumuhaga kasike kumva mu kirundi cy'iwacu naho. Oya kubera turaza rahayina amagirizi Imana yazanye muri mu gisagara igisha mu ndimi zitandukanye kana amagirizi meza. Mu mwarongorero mu Cyongereza. Kandi umuntu yashaka no kukiga turakigisha atufisa amigisho Friday hariya kuri CLM. CLM na pamoja barakunda kubona pamoja ariko ntibaba baziye neza gatoya. No, actually CLM is a church. Pamoja is a private initiative. Initiative Jeff naciyeho gufasha abajene ku ruhande rwa Eglise. But kenshi ndi mu pastori w'abajene muri CLM. Ego. So uno munsi twaje muri kugira ushoye kutubwira nabakozi b'Imana turabona igitabo cawe aho kiri. Nabakozi b'Imana dushaka kudusegubanuriye neza
turabona ko ari abazungu baje gukora iki muri CRM. Ni cyahe ikintu gitumye ushaka kutubwira uno munsi? Inyumviro nyamukuru yazanye ngaha no kuba kubimvita or to invite you. There is a visitor yavuye mu Buganda, ni pastor kandi pastor wanje. Niho navuye abandi banzi niho navuye. Iglizi itwa Watoto Church. Yo Watoto Church ni iglizi nziza muri Uganda. Sasa uyu pastor wabo munyamukuru n'umugenzi wacu neza yaje ngaha mu Burundi. Yaje kututembera tukavuga niyo tushaka kumusangira twenyene tukavuga reka tuhamagare n'abandi. Kubera mu mico cy'undi bavuga ngo iyo waronse umuntu akugemuriye umushitsi mugeni kirazira kwisangiza uro muntu umwe. Biba vyiza iyo ubwiye abavozi n'abavazine njo hapa tuchangie chakula. So we have invited him. He's come and we want to invite Burundians to come and be part of what he's doing. N'umuntu mwiza yatwigishije ibintu biza, yatwigishije ngene Eglise eraso kube inyushu y'igihugu gute. Eglise, the state of the country is the state of the church. Meaning Eglise tameze neza n'igihugu nikimeze neza. So kandi Eglise niho abantu niho tusengera abantu bavyawe, tusengera abantu mariage. It means Eglise ifise inyumbiro nyemukuru muri society. Kandi mutabifashe neza ni gisagara canke community isho kumera neza Eglise tameze neza. Nico cyo twibaza abanyepolitike barasenga abakozi ba leta batandukanye bose bagenda mu maeglise baje mu maeglise. Tuvuga ko nka eglise ishengera ari nk'umuvyeyi aguhereza education canke imbere. Actually Eglise niyo pillar of truth in society. Meaning if the truth is diluted, the church is also diluted. So uyu Pastor Gary Skinner nimuvuga butumwa yabyariwe ngaha ni munyafrika yabiye muri Zambia. So n'umwana wo muri Afrika. So Imana arazi imico kwacha zose zanye. So yaje ngaha mu Burundi kwigisha. Ejo twabaye n'inyigisho cyangwa ejo twabaye n'inyigisho y'abapastori. Yigishiza abapastori benshi mu gisagara. Ejo cyangwa uyu munsi hariho inyigisho the 24th of February, inyigisho y'abakenyezi mu gatondo 10:30 saa 4:30 y'abakenyezi. Umugore wiwe uyu Marilyn agisha abakenyezi. So ndahamagara abakenyezi bose bashaka kugira ibintu biza, bashaka gufasha imiryango yabo guteza igihugu imbere n'amafamilia baje bamumvirize. Bafite experience imyaka 50 years of work in communities. Nibo batanguye Watoto Child Care. Watoto Child Care ni organization nini ya cyane ifite abana baririmba mu makorari aririmba mu gihugu cyose. Andaze abantu baza makuru baririmbiye muri State House, baririmbiye kwa muri Buckingham Palace, bari ahantu henshi cyane. Mu mwaka bafise korari zimeze nka 16 choirs because zatembera igihugu cyose zikora ziririmba. Kandi nishira hamwe yabo erafasha abana imfuzi bagize community nyene ukabona ibintu binshi. Kandi ndibaza hariho ibintu binshi twasho kubigira ko office business uri politician uri murongozi wa organization, are you an organizational leader? There's a lot you can learn from these people. Experience in terms of excellency, sustainable systems, how to create sustainable system. Eglise yenyini ya Watoto Church ifisa abakozi baronga mu 5,000 workers, fully paid workers. So that means these people have mastered organizational structures, excellency, systems that work, leadership. So anyone who feels they've been called to do great things, please come and join us this Friday at 6 p.m. For the Business and Leadership Forum. Your forum twayuguriye munatakijije akijije bakunda gutera imbere mu byumviro aze tusangire n'aba bantu. Nejo kwa gatanu CLM hahoze ari Deoparas. Ni sangapi? Ni saha 10 z'umugoroba. 12 z'umugoroba 6 p.m. Yes, 18. Kaze ubwinshi. Hari ama invitation twatanze n'aba bantu bakeneye ama invitation, but igikoro muniki free of charge.
nibisubira ko udafite ubutumire bashobora kuza ukinjira wewe wumva mu mutima wawe Imana yarakuhamagaye kugira ibintu bihambaye ibintu byiza cyangwa ufise ishirahamwe urukora jera twahamagaye amashirahamwe yose bo muri Econet amabanki yose twabahamagaye aba politician twabahamagaye ni ibintu bigendere nyine iterambere kandi topic yacu niri creating a sustainable culture of excellence for transformation. Umuntu ashaka culture yugugira ibintu neza, gutera imbere, gukora ibintu ku murongo, kwiteza imbere, kumenya aho umuntu yavuye naho yashitse n'icyifuzo n'akazoza ko muri kazoza. Igitabo kigwa amafaranga ngahe? Igitabo kigura amadolari 25 mu kilo y'ituvuga kandi mu maganda ni mahera makeya cyane but kubera amahera y'iwacu nibyo gituma baciye kandi aya mahera is not for profit, it's just that information goes out, is the operational cost amahera bagurishije nyine igitabo kukigira. Ngewe bamaye ikice wanje ni kado bayimaye ndabashimira cyane kandi nabazi Pastor Jeff aba bantu nibo bandungise mu Burundi. Ahubwo nico nshaka kubaza ngo aba bantu bafite ubucuti bungana gute kuri Church CLM canke kuri Wembe bisanzwe? CLM ni eglise yatanguye iri unique. Hariho ama eglise ari ane cyangwa 3 muri East Africa bazanye ama eglise yaje rimwe gufasha CLM. Njo gituma CLM ni yatanguye ngaya ma eglise batanguye bafise sono amatara n'ibintu biza kubera ubu gufashana kwa ya eglise kandi muri iyo eglise yafashije cyane niyo eglise y'uyu muntu ya Watoto Church yazanye amahera nanje baranundise bakandiha amahera bakandihira inzu bakandihira ibyo fungura imyaka 5 for 5 years. So n'abantu bari visionary barabira kure ni barabira hafi. Uyu munsi ejo twari dufite igitaramo cy'abapasteri batandukanye barajoheye cyane kandi bariko barabasaba bagaruke no kugaruka. So ndabatumiye all of you, I'm inviting all of you, corporate people, business people, leadership people. If you really want to do great things and you want great minds, high level conversations, please come. This is not only about religious things, but it's about how you can take a country, an organization, an enterprise to another level by creating a culture of excellence. Yes. Umu Kristo. Yes. Umu business money. Cyangwa business woman. Yes. Bikorana gute n'ijambo ry'Imana? Wasoma ijambo ry'Imana percentage neneya yari kuri salvation. Iyo niyo topic ya mbere yakakiza. Topic ya kabiri muri Bibiliya n'amahera. Amahera wafashe neza, amahera wajere neza kubera twewe turi stewards, turi ba bitogute. Imana yaratuhaye kugera. Turabakozi b'Imana. Twese turabakozi b'Imana. Wowe uri nyuma ya kamera uri mukozi w'Imana. Twese twabigize neza kandi Imana yaratushyize ngaha ku isi to be service for people. Serve God by serving people. Can I say that again? Serve God by serving people. Meaning when you serve people, you're serving God. Ibintu wabifashe neza mu butungane mu bwiza byawe hatari ubusuma hatari ubwicanyi hatari corruption cange ubunyonyezi bw'amahera business ukayigira neza uba wagize Imana. Nico gituma Imana ivuga, Bibiliya ivuga narishonje warangabura, nari muri prison waramfashije. Wabonye? So jewe na wewe nitwigiriza Imana. So isengero si ikintu cyubatse. Ishengero si ibyubatse, si house tubona jewe na wewe n'imitima yacu yasize hamwe. Kandi Patrick, topic y'ishengero ni ndende batindeka nabahamagare mu reka tubamagarire gitaramo. Reka kandi twongeye tubibutse nejo ku munsi wa gatanu aho mu gitondo saa 4 ni abakenyezi z'abakenyezi. Mu bakenyezi turaza gushiramwo inkumi, abakobwa, igitsina cyose cy'ingore. If you're a lady, aho turaza gushiramwo abagore b'abagwizatunga, abagore bikorera utwabo, umuntu uwo ari wese yumva ko ari umukenyezi ashaka gutera imbere. Ejo saa 4 zo mu gitondo muratumiwe kuri
CRM House hari Odeon Palace saa 4:30 zo mu gitondo. Isaha 12 z'umugoroba 18h haratumiwe umuntu wese w'umukristo canke atari umukristo canke umugwizatunga atari umugwizatunga ashaka gutera imbere kugurura umutwe w'ivyiyumviro kugira ngo ashobore kugera kure muri kazuza kiwe mu byo akora atera imbere. Na kare dufise ihangiro rivuga umwaka ntutujana atakintu twungutse mu bwenge bwacu. Yego, kandi ni is free of charge. Turabahamagaye umuntu. I'm very specific. If you have a vision of going beyond the ordinary, building great things that are sustainable for generations, people that are open-minded and are willing to grow for the sake of the community and for the sake of themselves, high-level conversations, you are very welcome. These are high-quality people. There are people who have written books. The books have been endorsed by Bobby Bryant, the founder of Houston. Yes. The Minister of Justice in Uganda. Julia Sebutinde, Vice President and Judge of International Court. Aba n'abantu benshi basengera muri Eglise, muri Watoto Church. Bashoboye gusoma igitabo bakagira. Bashoboye gutebe muri Eglise. Urahazi, I just want to invite you. Reka tureka abantu bazozejo batwirabira. Ndagushimire cyane. Topic yacu is creating a culture of excellency for sustainable transformation. Thanks.